Mbanje kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemwe gukurikira televiziyo yanyu JCTV kaze muri ano makuru yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 21 Ruheshi mwaka wa 2021. Ndabibutse ko JCTV muyikurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi muciye ku rubuga rwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram mwandika kajambo JCTV. Ingingo nkuru zigize ano makuru nazo akaba ari izi zikurikira. Igenekerezo rya 20 Ruheshi ni umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe impunzi. Mu Burundi uyu munsi urahimbazwa kuri no wa mbere igenekerezo rya 21 Ruheshi mwaka wa 2021. Tukabamenyesha ko uyu munsi watunganijwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ubumwe bwa Buraya bwahagaritse ingingo bwari bwarafatiye u Burundi kubijanye n'imfashanyo bwahora butanga mu ntumbero yo gushigikira ibikorwa vya leta. Byamenyeshejwe na Ambassadeur Claude Bochu aserukira iryo shirahamwe mu Burundi inyuma y'umubonano yahawe na nyenicubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye mu kirimba kwa Ntare Rushatsi. Imvukira zo ku musozi Gisovu zone Kiyenzi intara ya Bujumbura barakoze inama kwa 19 Ruheshi umwaka wa 2021. Intumbero y'iyo nama kwari ukurabira hamwe ibijanye n'umutekano no kubaka inyubako y'umukuru w'umutumba na sentare yo kumugina. Turabikurikirana muri ano makuru. Nayo ku kibuga c'umupira ca Sokartier kwa 19 Ruheshi umwaka wa 2021 harabereye inkino z'umupira w'amaguru bise Buja Best Cup. Cyari gice ca kabiri gishira icanyuma ico bitwa demi finale mu rurimi rw'igifaransa. Izo nkino zikaba zahuje imigwi itandukanye. Idonido murarikurikirana muri ano makuru. Turafitiye kandi n'amakuru avugwa mu makungu. Barongowe n'umuhanuzi wa musitanteri wa komine Kanyosha ajejwe ivy'ubutunzi, iterambere no kwegeranya ibiharuro Munezero Aime Pacifique, imvukira zo ku musozi Gisovu zone Kiyenzi barakoze inama igenekerezo rya 19 Ruheshi umwaka wa 2021. Intumbere y'iyo nama kwari ukurabira hamwe ibijanye n'umutekano ndetse no kubaka inyubako y'umukuru w'umutumba na sentare yo kumugina. Nowe Irankunda niho yari yibereye aratubwira idonido. Barongowe n'umuhanuzi wa musitanteri wa komine Kanyosha ajejwe ibibazo by'ubutunzi, iterambere no kwegeranya ibiharuro Munezero Aime Pacifique, imvukira zo ku musozi Gisovu zone Kiyenzi bakoze inama kuri uno muhingamo w'uno munsi wa gatandatu itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021. Intumbero y'iyo nama kwari kurabira hamwe ikibazo cy'umutekano ku musozi Gisovu, ikibazo cyo kubaka inyubako izokoreramwo umukuru w'umutumba na sentare yo kumugina. Barabihe hamwe kandi ikibazo c'iterambere ku mutumba kijanye n'amazi meza ndetse n'amatara ku mutumba Gisovu. Afata ijambo ry'intangamarara umukuru w'umutumba Gisovu Filipo Ndimugwango yamenyesheje ko umutekano ari karahara mu ruganda ntibacure, kukaba nkako ukwiye gucungerwa n'abavuka mutumba bose, kandi ko kugira bakomeze umutekano ku mutumba Gisovu abavuka mutumba bategerezwa gutunga bose ikaye y'urugo kugira bacungere neza ingenzi ziva handi ziza kuri uyo mutumba. Yamenyesheje ko abene gihugu bavuka kuri uyo mutumba bo kwijukira ibikorwa vy'iterambere. Yanateye akamo abatitavye ivyo bikorwa kuza baravyitabira ku bwinshi. Inama yarijanye n'ingene mu kubaka umutumba wacu, kubijanye n'umutekano ndetse n'iterambere, na cyane no kurabira hamwe ingene twokwitaba akamo k'igihugu natwe twatufise kugira ngo twubake ibintu by'umutumba nk'uko mu gihugu cyose biriko bisabwa kandi biriko byubaka. Kotera akamo nk'abavuka b'isoko bose ko bagerageza kuzoba bitaba inama nk'uko twiga ineza y'umutumba n'ineza y'ikomine yacu, na cyane ku mutumba tuvuka ko kugira ngo ije ku rugero rw'abandi n'abandi bose bumve ko abari hanze n'abari mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara z'igihugu bavuka kuri umutumba ko nabo nyene bagerageza bakaza kugira ngo twubake umutumba wacu ije ku rugero rw'umutumba.
mu ijambo ryiwe chef de zone wa Kiyenzi asanzwe ari imvukira y'umutumba Gisovu yamenyesheje ko atakwihanganira abasuma bahungabanya abenegihugu mw'ijoro babasahura ivyabo. Akaba yamenyesheje ko uzofatwa azohanwa bimwe vy'akarorero. Munezero Aime Pacifique asanzwe ari umuhanuzi wa Mustanteri wa komine Kanyosha ajejwe ubutunzi iterambere no kwegeranya ibiharuro. Akaba nawe nyene asanzwe ari imvukira y'umutumba Gisovu aratubwira intumbero y'iyo nama y'imvukira. Kiretse ko n'umuhanuzi wa Mustanteri nkaba n'imvukira ndi n'urongoye urunani rw'imvukira z'umutumba twihaye intumbero yo guteza imbere n'umutumba tuvuka ko Gisovu. Ico gituma ndi ngaha kugira ngo twige ibibazo bijanye n'iterambere ry'umutumba. Ibibazo twavuze no munsi ibibazo nyamukuru ni ikibazo kijanye n'iterambere ry'umutumba. Dusanzwe dufise ikibazo kijanye n'amazi mugabo twatangiye gukora twariko turabira hamwe aho igikorwa kigeze cyo kwegereza amazi meza bene igihugu ngaha kuri no mutumba. Ico naco twaratangiye gukora ivyigwa by'ibanze kugira ngo twagure umugende wamusanzwe gushikana amazi ngaha. Ikigira kabiri twariko turabira hamwe ikijanye no kwegereza umuyaga nkuba aho dufise icizere cy'uko ishirahamwe rigidezo rishobora kuturonsa umuyaga nkuba kubera ko twamaze kuvugana n'abarirongoye kugira ngo barabe ico bofasha muri ico gikorwa. Ikindi kibazo kigira gatatu gikomeye twariko twigira hamwe ikijanye n'inyubako izoba ari ibiro batwara umutumba turiko turaba aho twokubaka. Rero ni inama igira kabiri yo gutegura ico gikorwa kugira ngo turabe ko twogikora n'ingoga kubera ko tuza twarasherewe. Gucerwa kwacu bikaba byavuye ko hasanzwe hari ubukene bw'amatongo muri kano karere kacu k'umutumba wa Gisovu. Mugabo turafise icizere turavye ibyo duhejeje kuyaga ko bishoboka ko kuba ico gikorwa kizoba carahindutse. Akamo tubatera ni kamwe nk'uko twagiye tugaterwa n'indongozi z'igihugu nuko ahantu hose hategwa imbere n'imvukira zihavuka. Rero tubatera kamo ko bogira nk'abandi bagashika ku mutumba aho bavuka kugira ngo barabe ibibazo bene igihugu bafise bashobore no kugira ico babiterereyeko na cane ko nyakwigendera umukuru w'igihugu cacu Pierre Nkurunziza yari yavuze ko twokura ya migani imwe ivuga ngo ukize akiri wabo ahubwo ukize ategerezwa gukiza iwabo. Nico gituma rero tubatera karamo ngo bahaguruke tugire hasi rimwe tuze dufashe abenegihugu bo kuri no mutumba turabe ko umutumba wotera imbere nk'uko ahandi hantu hose ariko haratera imbere. Twabamenyesha ko imvukira zavuye muri iyo nama ziyemeje guterera kugira inyubako umukuru w'umutumba azokoreramwo ibeho. Twabamenyesha kandi ko muri iyo nama yari yitabwe n'intwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi Eliezer asanzwe ari imvukira kuri uyo mutumba Gisovu. Mu ijambo ryiwe agahimiriza imvukira zo ku mutumba Gisovu guhurumbira kwinjira mu nzego z'umutekano mu bisata vyose. Nayo kwigenekerezo rya 19 Ruheshi umwaka wa 2021 ku kibuga ca Sokartier harabereye inkino z'umupira w'amaguru bise Buja Best Cup. Igice ca kabiri gishira icanyuma ico bitwa demi finale mu rurimi rw'igifaransa. Izo nkino zahuje imigwi itandukanye, umugwi wa Kinama FC watanye mu mitwe n'umugwi Team K, nayo umugwi w'Indanga FC watanye mu mitwe na Teamland. Irankunda Nowe niho yari yibereye aratubwira idonido. Kuri wa gatandatu igenekerezo rya 19 Ruheshi umwaka w'ibihumbi 2021 ku kibuga Sokartier niho haba inkino z'umupira w'amaguru bise Buja Best Cup. Igice ca kabiri gishira icanyuma demi finale. Izo nkino zikaba zahuje imigwi itandukanye. Umugwi wa Kinanira FC watanye mu mitwe n'umugwi wa TMK wo mu Ngagara. Nayo umugwi w'Indanga FC watanye mu mitwe na Teamland. Twobamenyesha ko Indanga FC ari we mugwi washoboye gutahukana intsinzi y'ibitsindo 2-1 ca Teamland. Igitsindo ca mbere c'Indanga cyatsinzwe n'uwitwa Makun
icya kabiri catsinzwe n'uwitwa Mbirizi. Twabamenyesha ko izo nkino zarangiye umugwi wa Kinanira FC utahukanye intsinzi, akaba ari nawo uzotana mu mitwe n'umugwi w'Indanga mu nkino z'igice ca nyuma finale zizoba igenekerezo rya 4 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2021. Umugwi uzotahukana intsinzi mu nkino z'igice ca nyuma uzoronswa agashimwe k'amafaranga y'amarundi angana n'umuriyoni. Twagerageje kuyaga n'utwara iryo higanwa bise Buja Best Cup ndetse n'urongoye umugwi w'Indanga FC aratubwira uko bigiye kubandanya n'akanyamuneza bafise kubera izo nkino. Uko teme canke icivugo ca kino higanwa ari kunywana ubumwe, ubucuti, urukundo, kugaruka bunga mu gisagara ca Bujumbura biciye mu nkino ndetse n'umuco n'akaranga. Nibaza yuko urukundo rumwe, umutima umwe berekanye muri demi finale no muri finale, nibaza yuko bizogenda neza ko yaba abasanzwe barukiye muri team K mu Ngagara baje hano gukinira mu Kinanira baratsindwa kandi bavuze yuko turi kumwe gushika no kwigerekerezo rya 4 z'ukwezi kw'indwi. Intambamyi ni hanini no kubura abantu badushigikira muri bino bikorwa abajene twiyungunganije, sino nandi ntambamyi ihari apart yuko tubura uburyo kugira ngo abajene tushobore kuja hamwe bafise imigambi irashe yo kunywana abantu baba mu Mutanga mu Ngagara, kumva yuko uhura n'umunyamusaga umunyakinindo, kumva yuko muri umwe muhujwe n'agapira. Ego ni igenekerezo rya 4 dufise finale izobera hano nyene mu Kinanira bite hayita Sokati. Turifuza abantu badufata mu mugongo, urabona yuko kuva ku igenekerezo rya 5 ukwezi kwa gatandatu twariyungunganije kabisa, kumwe twipanze kurondera uburyo kuvuga mu bwiteka intebe, kurondera abarbitre babizobereyemo, gusiga inote. Urabona yuko terrain idashemeye cyane, ibaza yuko dukeneye support ikomeye cyane no ku rwego rwa leta. Tureke n'abagwiza tunga ari tukadufata mu mugongo bikomeye. Tubona yakajya no kubashimira kuduha abajeje umutekano, kuduha uruhusha kugira ngo dushobore gukora bino bikorwa dutekanye neza. Ukomeye kandi ndaza ko ngene nta nkeka intsinzi twe ntabwo bafite ibikorwa bya Buja Best Cup kuvuga mbere tugushima nk'abavyeyi bakabitegura ibintu bihuza n'ubumwe imiryango. Urabona bashobora kuba mutazire n'abantu mugabo twiga kwenyine biraryoshe muramenyana. Nk'ubu twamenye amaklebe ashika 8 nisanzwe nzi amaklebe itimurende dojo kintu nyene ni Kinanira FC mwaye izindi klebe twahuye muga bisaba yuko ubucuti barakiye nuko badusaba ubucuti ko abone twigeza badusaba bace z'ubucuti kugira bwa bucuti abandanye tumera neza mu masiporo. Mu makungu muri Mali, inteko z'igisoda c'Ubufaransa bwitwa Barkhane bwaguye mu mutego w'inkozi z'ibibi. Hari kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 21 Ruheshi umwaka wa 2021. Claudia Mugisha yabidutohoreje. Mu gihugu ca Mali, inteko z'igisoda c'Ubufaransa zitwa Barkhane zaraguye mu mutego w'abicanyi bategesheje imodoka kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 21 Ruheshi uyu mwaka. Ico gitero kikaba cabereye aho bita Gosi haherereye hagati mu gihugu ca Mali nk'uko vyashikirijwe n'abajejwe umutekano muri ako karere. Ico gitero cyatumye benshi bahakomerekera kuko ngo habonetse indege nyinshi za kajugujugu zaje ziva hitwa Gao zije kurerura abakomeretse muri ico gitero. Ikindi mwomenya nuko muri ico gihugu nyene ca Mali kuwa gatandatu heze inteko zidasanzwe z'Ubufaransa n'ibindi bihugu vyo mu mugabane w'Iburayi zitwa Takuba be n'izindi nteko zo mu gihugu ca Czech zaheruka kugwa mu gitero c'abicanyi
aho bateye ibisasu biturika ivyo bita engin explosif muri rw'igifaransa ahitwa Menaka muri ico gihugu nyene. Nayo mu gihugu ca Ethiopia habaye amatora y'abashinga amateka kuri no wa mbere igenekerezo rya 21 Ruheshi mwaka wa 2021, ariko abatavuga rumwe na leta bakaba bashimye gusokora muri ayo matora. Nubundi Claudia Mugisha yabidutohoreje. Kuri uyu wa mbere nyene mu gihugu ca Ethiopia habaye amatora y'abashinga amateka. Imigambwe itavuga rumwe na leta ikaba yarasokoye akarenge muri ayo matora. Iyo migambwe nyene yarakoze imyiyerekano kuri uyu wa gatatu heze, umunsi wa nyuma w'imyiyamamazo y'amatora biyamiriza ayo matora. Iyo myiyerekano ikaba yari icungerewe n'igipolisi ku bibanza 547 vyo gutoreramwo vyari bitegekanijwe, ibishika 110 bikaba bitakorewemwo ayo matora. 64 muri vyo amatora akaba yimuriwe kwigenekerezo rya 6 Nyakanga uyu mwaka kubw'umutekano muke, ikena ry'ibikoresho be n'abakozi banonosoye ivy'amatora. Ibindi bibanza 38 biri mu karere bita Tigre hakaba hatashinzwe amatariki ayo matora yoberako. Ni na hano turangirije amakuru twari twabateguriye. Mwakoze gukurikirana amakuru yo kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 21 Ruheshi mwaka wa 2021. Abagwaye imisuhuko naho ubutaha.